seze warashoboye guhamagagwa muri Waka Ricoder ushobore kuba urumuririnzi waho muga uranahakorera n'indirimbo peut-être nta n'ivyo bari bazi urahakorera n'indirimbo zitari zikeya ufite partnership iri hafi na AKS bega byagiye kugenda gute ku buryo urumusani wanatanye no gukora indirimbo uri muri lebo ya Waka Ricoder ariko ntiwashobora kubandanya nabo kuko gushika n'isaha umenga izo ndirimbo ntabwo zigeze zisohoka urumva ni bya bindi nakubwira ati kuba Yes 12 bakunzi ba Tarasisop Minister nibaze yuko mumeze neza ku mashusho n'amasanamu n'amajwi ameze neza byose biriko birava kuri Da Silva nibaze yuko umuntu ari ngaho onye muramona ni Handsome Boy ni mutipe atekanye benshi mu muzi kwizina WARIDU vipi yo fresh karibu mu bwami bwa Tarasisop Minister nibaze yuko nibaze ko bimeze neza nego nibimeze neza ni kumcuro ya mbere ndashitse ariko sinchuro ya mbere kwa na Da Silva oya sinchuro ya mbere hama mwakoze kunyakira neza so twari gukora muri studio ariko ikibazo c'amatara mwino minsi ntabwo kiko kiratworohereza ari na mpamvu nibaza yuko nibaze ko leta yacu nziza iriko irabitekana iriko irabitunganya kugira bije ku murongo WARIDU yes vipi none yo nje ndashima kabisa kucivugo amazina y'abavyeyi ninde usivye WARIDU so jewe amazina y'abavyeyi nitwa Shimirimana Boniface yago amazina ya stage ni WARIDU Bambis umwami w'abana aka umwami w'abana aka umwambazi aka special boy kweke special boy ndumu nasanzwe tu special boy tu special ikore mu gahogo kugira abantu bamenya ati uno munsi turi kumwe nande mu kiganiro mbere yaho tuza gutangura tuja kubikorwa nyezina yo uyo mukobwa muri kategoragara ngo nuko sigaye agendana n'abatrama ngo telefone buri musi ngo arahindura ingo z'abandi nasiba kuzisambura ngo wamubona amazina we ngura panika wamuhagarika waza wumva ngo stop oya sinzi level yawe vu yesa vuguta yego abadada bose yo WARIDU mu ndirimbo vuguta washoboye habushoboye kubonekamwo abade eske indirimbo yakozwe nande kuva kuri audio gushika video so indirimbo audio yakozwe na Believe on the Beat Believe in yari muririmbyi muri God Believers yaririmba gospel kera ariko groupe yabo yarasambutse niwe yakoze video niwe yakoze audio hama amasanamu yakoze n'umuntu witwa Shmadon ari kumwe na Raison neza cyane WARIDU akabazo kanje kambere nkunda kubaza abantu benshi kandi kakabananira ikintu cyambere nshobora kukubaza ipantaro mu kirundi uwo bukizi ipantaro mu kirundi shano kuri no bambeje WARIDU nibaze kuri umurundi yego idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Burundi urarizi yes inyenyeri zitatu zigize idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Burundi zivuze iki inyenyeri zitatu zisobanura amahoro n'amahoro nyene umva batatu badatana mu ndagano turi batatu twese birashoboka umva n'amahoro nta kindi nta bindi amuvuga ko wananiwe wocu bitwara mu gute oya kira munafise sense yiwe je ndashobora kugisigura uko no ariho ikintu muga udashobora guhindura nka karoro nk'iki cy'idarapo y'igihugu udashobora kuvuga ati bana ndahinduye ko nakantu nakamwe so mukuri jewe ku bwanje ntacyo fise no bivugako metu ni darapo nziza mureka tuvuga ati WARIDU Bambis tugushimire no mu bwami bwa Tarasisop Minister nibaze yuko uri sanze je ndidagaduye kabisa ndi mpunda marembe WARIDU Bambis uno munsi uriko urabona abastar bariko baragenda bakora na cyane guhera muri new generation hamwe n'abandi bastar bagiye batandukanye babangangari no kuvuga basi bashitse kuri level runaka nka wewe nkovuga ati uyu mwanya WARIDU tanga award cyanye se tanga gashimwe ku muririnze uwo ari we wese ariko aragirana ariko arakora neza mwaka karorero umuririnzi ubona no vuga ati jewe nogira na tolerance nkavuga ati ndamuhaye agashimwe yo barinde kuri wewe so abaririnzi bari gukora abazi ko abaririnzi umva twaramanze kwigabo ari aba legend n'aba nouvelle generation so uvuze muri nouvelle generation canke mu ba legend nouvelle generation no kuvuga muri nouvelle generation sinobesha umuntu agashimwe kandi kamukwiriye amaze gukora ibintu nouvelle generation ya kera itakoze ni dramatique
drama yego kubera iki drama kubera yamaze kuprova abantu yuko niducika intege niducika intege ndazi byose bizoshoboka hari ibintu dramati amaze gushikako aba legend bamwe na bamwe batarashikako urumva hari ibintu bamaze gushikako umva aba legend bataranashikako kuko n'umuntu amaze guprova abantu yuko ku mano yiwe ashobora kuva ngakaja mu Bubiligi kugura concert hariho nabandi benshi ngaha bamaze gukora legend kandi benshi cyane batararonka na shoruguru nkawe Waridu uyu mwanya rero umuntu ushaka kuvuga ati jewe yamara umuntu ushaka gukorana na collab nshobora gusaba collab nkorane collab nawe ni nkande so jewe kuri uyu mwanya sinovuga umuntu twakorana na collab kuko na plan ifise yo gukora collab muri uyu mwanya urumva hageze umuntu arashobora kuvuga ati jewe uko niyumva numva ko ino ndirimbo ibereye kanaka iyo baza collab ni kuvuga ati ngo ujya ni fulani no ariko kuri jewe reka banze kwanza niyubake je nka jewe sinokora collab naramaze ntarubaka na fondation yiwanje abantu bavuga ati Waridu turamuzi nka Waridu nyene umva ari ahantu maze kwishikana nka jewe niyo nzovuga ati hageze yuko naje nkora collab Waridu umuziki w'u Burundi uriko uragenda ku ntambwe ishimishije ugiye kubiraba na cane hariho abaririmbyi bagenda bagatakara burundu ukamengo siho bari ukamengo sinzi ico barimo mu bisanzwe tugiye kuraba ikibazo canje kigira inti umuririmbyi nka wewe umuririmbyi kugira akore canke se aduge abo umuririmbyi yame ku mwanya haba hasabwe iki na cane kuri aba boss bacu baba basanzwe ari mu bihugu vyo hanze bashobora kuvuga ati ujya mu peti reka nanje mvisite intuze yiwe kugira dushore gukorana nicaye ikintu nyamukuru ubutegezwa kuvuga ati je nk'aba boss canke se umuntu wese afite amafaranga yokora iki kugira umuziki w'u Burundi ushobore gutera imbere uduge nk'akarorero nk'uwo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda so jewe kintu novuga intambamye shikira ku baririmbyi n'uburyo ikintu cyambere n'uburyo par exemple ndashobora kuvuga ati nka jewe ndafise impano ariko mbuze uburyo icyo nosaba aba boss bari kudugukurikirana ngire musaba na boss wanyu wino TV kubera atavugwa mu izina Trasis cyo no gusaba afise projet nziza afise studio nziza ikintu yogira dufate tubwe abapeti vuga ati mwana icara hajya ndagufasha ndazi ashize ku kuboko kuri Waridu azoshika kure gusumba aho ndi ubu ndi certain hamaze kuboneka uburyo umuntu wese aravansa nimuzorabe ngo mufate ngo ibihugu vyo hanze diaspora yabo irakaze nufate diaspora muri Tanzania uyegeranya diaspora yo mu Burundi kuko diaspora muri Tanzania irakaze cyane ifise ingufu nyinshi kuruta diaspora yo mu Burundi ariko Waridu urabona mu bisanzwe aba diaspora bacu na cane bo hanze benshi usanga umengo nta cizere bafise kubera yuko bamaze guhemukirwa na benshi kubw'ivyo rero ni bimwe bakavuza ati umujyambwa abumwe agatukisha umuryango ni nayo mpamvu ucu usanga batinya nka wewe nicahe cizere runaka ushobora kuza ukubaka mu muntu wese canke se umudiaspora canke se nubwo atari umudiaspora ariko aba ari umuntu ashobora kuvuga ati jewe umupeti ndashobora gukorana nawe nicaye cizere runaka ushobora kumwubaka mukavuga ati je nokora nka jewe nka Waridu par exemple je exemple yiwanje kuri jewe dufate par exemple ndasavye kuri Trasis avuga ati je nshaka dukorana nawe est-ce que twokorana gute kugira oya ni exemple aho turi kwa Trasis sivyo sinogenda kuvuga abandi bantu kuko na mahera ya promotion barishe rero igihe hari novuga ati jewe ndi serious kugira ndakora ko ndi serious turagira kontra tumaze kugira kontra ijya kontra aho mbashatse gukwereka yuko ndi serious n'akazi kose tugiye gukorana urumva ngaca nkurikiza bijya bintu twashize muri kontra aho usanga ibintu byose biginda ku murongo neza cyane ego rero benshi umva basinya kontra y'amajambo kaza wumva ngo jewe ngiye ndagufashe okay umviriza ntuzomemukire nta kontra mwagize ujya muririmbyi azovuga ati ni bya bintu ni mweseri umva bamujyama na riseri umva azo kwitwara uko ashaka kubera iki nta kontra ihari
fata control shiri haje vuga ati tora sinya ngaha zana ivyabona sinya ngaha genda kuri zone rwanuze nya sinya imbere y'abategetsi ugasinya umavoka sinya urabi ibintu byose ko bitagenda ku murongo urumva tuba dushaka ibintu byose tubishire ku murongo yego ndibaza nico nyene na WARIDU mu misi heze warashoboye guhamagagwa muri Waka Ricoder ushobore kuba uri umuririmbyi waho muga uranahakorera n'indirimbo peut-être nta n'ivyo bari bazi urahakorera n'indirimbo zitari zikeya ufite partnership iri hafi na Akes mbega byagiye kugenda gute ku buryo uri umusani wanatangiye no gukora indirimbo uri muri lebo ya Waka Ricoder ariko ntiwashobora kubandanya nabo kuko gushika n'isaha umenga izo ndirimbo ntabwo zigeze zisohoka urumva ni bya bindi nakubwira ati kuba serious nakazi jewe urumva jewe narasomye kontra baraguha kontra soma umuboss akubwira ati jewe nkeneye WARIDU tuzokorana ukuntu eski uravyemeye ube igihari ufata ijya kontra ukagenda nusinye kontra kubera inzara bajya bagenda gusinya kontra kubera inzara ni babandi usanga bagiye kwica akazi kabandi gasanga ariko arahonze mu boss urumva turi muri business jewe narasomye kontra ndabona ibintu bimwe bavuga ati ibi bintu sindabishobora boss nakuru ibintu birimo byarimo babona ko bigiye ari ibintu byinshi usanga muri kontra uvuga ati jewe ibi ndabikunze boss nakuntu tukagabanya imyaka nakuntu twogira ibi tukabikuramo atarakabanga wari ufite imyaka inga so atarakabanga jewe yari imyaka 10 muri lebo ariko niyo man iyo myaka 10 nta muntu atangura muri myaka 10 abantu bose baguye imyaka 3 ya text muri myaka 3 man nibazo kubeshe mu myaka 3 muzo bamaze gukora ikintu gikomeye imyaka 3 urumva je nabwiye ati boss man iyi myaka okay ibintu byose numva ni sava iyi myaka rero murabe mugabanye imyaka ko umuntu baramuha kontra bakamubwira ati imyaka yageze eski urashobora kurenovera kontra mu gihe ubona ko mubanye neza no mu boss wawe nta ngorane nimwe urarenovera kontra ukiyongera indi myaka 3 nyuma yaho uravuga ati je kontra jewe ndavuga ati nukuri sinoza gusinya hamace ngenda nci nyuma y'amategeko oya no bankoze cyaha ucuvuga ati mu gihe je ndi serious kuri jewe ego akazi kanje ndagafata nka business vuga ati sinosinya reka tugeza basi ucuvuga ati ucurahagarika na ya muziki yawe byose umva bakubwira ati imiziki umaze gukora kandi yari imiziki myiza iryoshye bari barayumvise nawe imiziki myiza bavuze ati imiziki niva ngaha iguma ngaha kuko twayikoze twisunze cya gipapuro yuko uzosinya tushe tugukorera indirimbo usohora indirimbo no kuvuga uyu mwanya nta ruhusha ufise rwo kugenda muri studio umva nta ruhusha afise ko kugenda muri ya studio ngo ntore ya ndirimbo ndayisohora ariko urashobora kuja handi ukayiririmba ndashobora kugenda ariko kuri jewe mba mbona yuko ndiko ndabakorera ikintu kibi ko je mbashaka umuntu abone ko ndi serious man imistari ni myinshi kuri we Akesi wamubonye gute so Akesi ni umuntu mwiza n'umugenzi kandi ni umuntu akunda iterambere ry'abantu jewe sinzi ku bandi ko jewe twaricara cyane tukayaga kenshi ambwira anyereka inzira ati dogo wowe kunda kubona wowe uzoshika kure cyane kandi urafise impano kandi rero urafise n'amaraso meza wowe ndiko ndakuraba ndakubonamwe amahera niryo jambo Akesi yakunda kumbwira je nakunda kumbaza ijambo rimwe none umbonamwe amahera gute uti wewe ntuzi kwivyaza umusaruro ariko ndakuravye kenshi ndakubonamwe amahera nkeneye dukorane urumva rero je navuga ati nta kibazo mu gihe ndiko ndumviriza amajambo ariko arambwira nabonye yuko ari umuntu mwiza ariko arakwereka inzira umva ukuri ivyunguka yego rero gushika ubu jewe tubanye neza nta ngorane urumva mubanye neza gushika uyu mwanya kubera yuko mwavanye neza kubera yuko nakare husiga wononye igituma muvana n'umuntu neza ku buryo niyo umwituye ashobora kugufasha boss karibu vraiment dukore WARIDU turiko turarangiza ikiganiro cacu kubera ko n'umwanya uri kuraturega tugiye mu bindi bikogwa nibaze yuko twakwakiye neza mu bwami bwa Trasis ego minister ukuri mwanyakiriye neza ndashimye n'ubutumwa ngira washikirije boss ngira bwamushikiriye nta kiganiro na kimwe adashobora kuraba kubera yuko na kare tuko turakoresha inguvu nyinshi namwe bwanyu mudufasha mashare n'ibindi bigiye bitandukanye sezera abakunzi ba Trasis of Hope Minister mwongere ubahimiriza bamwe bataragira subscribe canke share bongere babigira icyo nababwira gusa abakunzi ba Trasis TV mugira subscribe kuri Trasis TV abakunzi ba WARIDU bambise
mugire subscribe kuri Trasis TV. Hama ikindi kintu soon ndabazaniye new song yitwa Nibandeke. Indirimbo yamaze guhera audio visuel vuba munyitege WARIDU ndagarutse kandi mu gakino. Iki ngorane urabona hari igihe uvuga ngo turagarutse ugaje usanga uraryamye kandi no ubu rero je ndaje ni bya bindi nakubwira uburyo mani turakora indirimbo imwe kubera ata buryo bwinshi tuba dufise umva ariko audio video deja namaze gukonfirma namaze gushutinga audio irahari video irahari hasigaye ko turekura gusa dupanga umunsi twitege gusa muri kwezi muko kwezi. Hello bakunzi ba Trasis Hope Minister, nibaza yuko mwumvishe ivyo WARIDU Bambis ashoboye kudushikiriza ku majwi n'amashusho ya Rida Silva. Nibaza yuko nyuma yaho nzoronka uwuzuza arankorera mu ngata mu bijanye n'amashusho muzoshobora kumbona imbere ya kamera. Ciao ciao. Ciao.